ni itotezwa ry'abarundi batotezwa n'abandi banyagihugu bo muri Kenya cyane cyane babagirije ko bafise pièce d'identité bafise ibibaranga vya Kenya bakabakeka ko bashobora kuba bazotora uwo abo bandi badashaka. Ibi by'abasaba ubuhungiro bikenshi ego turi ngaha mu Birigi bamwe bari muri diaspora ibyo bariko bavuga nuko umwanya ari muto ntari kuvuga byinshi nabo muri abari ngaha mu Birigi rero babonye abantu bo mu buhungiro ntibababwira ingene ibintu bigenda babaremeshe kuko hariho n'abaza batazi ingene ibyo bintu bimeze ingene ubuhungiro babusaba ingene bisigura hari nabo usanga bisigura ubutariko rero muri ico gihe mugabo twe tuzogerageza kugira twereke abategetsi bo mu Birigi yuko nukuri ibyo bariko barabwira mu Burundi ibyo ntayaje ariko arabwira mu Burundi yuko atari byo. Ariko abarundi nukuri turaba ingene tuvyura agatima ko kubabarana no kubabara igihugu cacu uguhora ukuba ntirumve ko ntaco bizofasha ndetse yuko umwanya igihugu kizobabara uzoba munini gusumba kandi bikatugora. Ku buryo umenya ku mutumba ari rya myimenyerezo ikorwa n'imbonerakure bashize bariko bagomba gushira mu bisirikare vya FRAD ubwo ku mutumba abantu barara barakinzura noba nk'ibimenya ubwo abatahuka bakanyuruzwa ayo maraporo ko yandikwa ndibuka nkashira ngabo vyinshi arabishira habona ubwo ayo maraporo ndagenda kuyaraba abantu rero kumbure abatamenye yuko hari ibintu vyahindutse mu masentare ngaha umwe wese abafise umushingwamanza akamuherekeza akaburana akerekana ingene wenyene ahohotegwa kugatwiwe. Ivyo rero bisaba yuko abantu bamenye yuko bagende barakurikirana n'ibihe bakaca bamenya ingene bitegura gusumba bakamenya yuko ari ikintu gisa n'icagoranye. Kubavuga complicité imigenderanire imaze kunaguka ntibabe bagitukwa ati naba nabariye haba harimwo ico no kwita nkari inyuma geostrategique ariko si complicité kuko mu gihugu imbere ayo masentare akora aravye amaporo atangwa n'amashirahamwe mpuzamakungu atangwa n'amashirahamwe atandukanye ariko wewe ubandwa ni utegerezwa kubandura gukerekana uti jewe ku gatwe kanje ibintu birahambaye ndageramuwe kubera iki niki. Ico rero aho niho nagire ntangure ndakigeze kuca Renord avuga ati vyoba biva ku mamaci ya basket nagire ndamubwire yuko amamaci ya basket mu bubiri gatunganywa haraheze imyaka irenga 25 kandi amakenga afise ntiyobura kuko muri iyo myaka 25 nta mahera yigeze aza avuye mu gihugu c'u Burundi ngo aje gufasha ngaha ngo ashigikira inkino kubera uwo kenera gushigikira inkino yozishigikira mu Burundi nagire ariko ikintu nagomba kumumenyesha nuko si banko itegura amahiganwa ku mwaka hari ama ekipe yo mu Burundi agena umugwi ubitunganya banko rero hariho ama ekipe yigenga bamwe mbere bavuga ngo baronse abantu bababwira ko baje ngo ni ibintu commercial ugasanga n'abantu n'ukuri do bonne foi babona umengo ni commerce nibijya Pacifique ariko aravuga ko ari gusamara mugona yuko atamo mauvaise foi irimo muganagenda babwire nta gihugu na kimwe kwisi cobona abantu bahura bashika 810 ata muntu aserukira leta kuko twebwe nagenda babwire ndafise umugwi jewe ntwara wa basket ibi vya sponsor iva mu gihugu kidashobora kugurira intebe abana bicarako twara chance kandi n'ama equipe menshi atabicigikiye ariko gasanga rero equipe imwe runaka ivuga ati twebwe tonari marketing gusa ikintu gusa novunira kagoha abantu hari umuntu w'impunzi urumva nk'ivyo za banko zivuga ngo zice kugurura amakonte hari umuntu w'impunzi yaheruka kuronka ubuhungiro yambwiye ati mvuye kuguruza konti muri banko bunene mbega bakwatiki mu gutanga bijya vy'amadresse bavuga begeranya bashobora no guca ngaho kuyegeranya yambwiye ati natanze ya karata yakaranga muntu y'impunzi urumva adresse niwe nyene yayibashiriye
imigenderanire ya bankobu n'iperereza sinshobora kuyimenya mu gico mbona nuko imitahe ya leta ari igwiriye mugabo bankobu situnganya izo nkino imyaka yose haheze imyaka 25 ibaho abo barundi bari basanzwe bakina uwo mukino ntibashobora guca bawuheba ngo babeho bigunze bari basanzwe bawukina gusa nugukanura bakabona bakamenya yuko uwutambana na mukeba adakubita urugohe abantu bibaza yuko ari agatima keza ko kuza ngo baje gufinansa kuko bafinashije umugwi nk'itatu ariko imigwi y'abarundi bakina uwo mukino badashigikiye ivyo bintu n'imigwi irenga 40 rero nibaza yuko ari vyiza gukebura ubwo umuntu yovuga ngo baravye imikino muri za 2018 vyaraba nta mwaka numwe uwo mugigwa wigeze usiba ni ikintu gituma abarundi babonana bava mu migabane itandukanye bakayaga abatayaze bike ntibayaga byinshi kandi nta muntu yogira guhunga ngo yigunge ariko ico no babwira nuko mu gutegura izo nkino turabwira neza umugutegura tuti ambasaderi afata ijambo ngaha ariko hakina impunzi byoheza bibabangamira aje aza nk'uwundi murundi kubera nta abari umurundi ntidushobora kumwimira mugabo si banko bitegura inkino zitegurwa n'abarundi n'imigwi y'abarundi bamwe ari impunzi abandi baje guhera kera kubera ari umugigwa umaze imyaka myinshi ingeburo mwaduhaye kumbure twayumvise nabo babahora bakira izo financement de bonne foi babona umengo ni marketing kumbure izi mpanuro ngira bazoshobora kuzumva bumve ivyo twahora tuganira yuko vyari bifise ishingiro hanyuma baraba ingene bozitira bataronegwa gose niba kwaba konegwa kutaraba mugano muhumuriza yuko ico kitoshobora kuba ariyo intambamyi ziri ahandi ziri kubwa mbere muravye biriko biraba muri geopolitique yo muri region kumbure jewe nk'amakuru ndiko ndaza ku kibazo ca Sonia ko aramutse amakuru yuko leta y'u Burundi gume isatira gose ubigati none mwitwa ngo twasubiye gucudika imigenderanire hanyuma mukaguma muha ubuhungiro abantu bavuga abantu batugwanya kuko umuntu ahunze igihugu ciwe ntabagihunze kubera kigwanya abagihunze kubera akeneye gukingira amagara yiwe ibi rero ibihugu biriko birakorana neza mwibaze no muri kahise vyarabaye nkuru nziza yaraje ngaha mu Bubiligi mu myaka ya 2008 n'icenda byaciye bigorana gose ku barundi kuko yavuze ati abahora bagwana abahora barasana bararana mu makambi abantu nibaze kwiga kubana neza ariko ntivyabuza yuko zasafisha ziriko ziraba canke abimuyinga bariko barabatungira ku biti n'umuntu umwe wese rero acaraba ati dosiye ntegerezwa kumenya yuko ndayitegura ibintu bitacoroshe nka mbere naye ahandi n'ukuri ukonegwa umuntu ategerezwa kuzitirira hose mugo umuntu yovuga ngo inkino za basket nizo zateye ingorane sivyo na buhoro buhoro zibankobe bitegurwa n'abarundi bakunda uwo mukino kandi nabo nyene bari conscient y'ico kintu cuko umwasi ushobora kubagirira nabi ushobora kubinjiramwo kugira basambure azoca muri ivyo bintu by'abasamara murabona mu Burundi dufite ibibazo vyinshi hari nk'ibibazo vyo gusaba vyo kuba abantu ngo niyerekane neza ejo kumbure ninagenda hariya ntibazongirire nabi ugasanga na tendance à faire les yeux d'ume molu ugasanga hari akantu hajya kari mu muco katari keza ko kwiyerekana neza sinshaye kuri naka bavuga kera ngo hagushaya ngo kukarimi ngo nta gushaya ku rurimi ngo ikirenge kiriho ugasanga waretse gushaya baragushayishije bagutwaye mu vyo utazi bagukoresheje n'ivyo utaruzi ivyo rero n'umuntu umwe wese mu bisata bitandukanye ategerezwa kumba yama agavye hanyuma kuri iki naco navuga ivyemezo niwe yavyitangiye mu gico mwomenya nuko mu ambasade yose hariho umuntu atakandi kazi afise
atari ukwegeranya amakuru. Bafite ingorane mu maperereza mu bindi bihugu abavuga ati reka tuje gusahura ubumenyi, tumenye ingene ibindi bihugu vyateye imbere, tumenye ingene bubatse amahinguriro, tumenye ingene bashoboye gutunganya inzego za politike zikomeye kugira natwe twiyubake. Turabe ivi vya tekinoloji, abantu bakagenda bati erega kugira ngo nk'amashirahamwe abe bien géré hari amarogisiere ya naya nivyo amaperereza yandi yo kw'isi akora. Muga twebwe iperereza ryo ngaha nk'uwo abajejwe iperereza ngaha muri ambasade canke mu bindi bihugu akora kuri rirya perereza ryo mu Burundi rikora, aho kurondera ivyoteza imbere igihugu biruka ku banyagihugu bakebura leta ati banyuruze bice. Kurya iry'i Burundi rikora n'uwo ngaha niko baba baramutumye. Rero twari tuzi yuko barondera uri mu bagenzi bacu, uri mu bantu batandukanye, bakiyegereza bariya. Hari n'ubutanga n'amakuru atazi yuko ayo makuru ariko arayatanga bayakeneye canke bazoyakoresha nabi, ariko ayo makuru turayamenya. Gusa ikintu bomenya nuko umwidegemvyo batse abarundi hariya ntibashobora kuwutwaka ngaha. Hariho amayira menshi atandukanye umuntu ashobora gucamwo kugira ngo haba mu vya politike abanyapolitike bo ngaha babone yuko ari ibintu bategerezwa guhagurukira, kuko iterabwoba ryo mu Burundi ntibashobora kurizana ngo barikwiragize ahantu hose, ahubwo no kuraba yuko niyo riri riranduranwa n'imizi. Murakoze cyane Dieudonné Bashyirahishize. Twibutse abariko badukurikira yuko tugeze mu gice cya gatatu cya kino kiganiro, muradutunga turaza kongera ko umwanya ku mwanya wagenewe kino kiganiro, kuko habajijwe ibibazo bitari bike bijanye na kino gice kandi bitarishurwa. Mwavyumvise ko mu gice cya gatatu tugiye kugaruka kukamo canke ic'amashirahamwe adakiranira ivyicaro muri politike asaba amareta y'ibihugu bisa n'ibiriko birabangamira impunzi z'abarundi ziba zagiye gusaba gukingirwa n'ivyo bihugu, ariko bikaba biriko birabirukana bibasubiza i Burundi. Muri ivyo mwumvise ko harimwo ibihugu bitari bike, Tanzania, Canada, Ubusuwise, Ububirigi n'ibindi bihugu mwumvise biri ku mugabane wa Buraya na Amerika. Mbega hokogwa iki cokogwa nande? Amashirahamwe yo afise uruhara uruwe. Abatumire ni babiri dufise ni Pacifique Nahazwe na Dieudonné Bashyirahishize, ariko imbere yuko tubaha ijambo Mutama Petero Claver Mbonimpa twamwemereye ijambo Alice ngira yari karavuga ico APRODH yimirije gukora aho asanzwe ari mu gihugu cy'Ububirigi i Bruxelles. Petero Claver Mbonimpa nimba muri ko muranyumva, Alice agiye kubakira akabazo ka mbere canke intererano ya mbere igiye gutangwa na APRODH, nubwo mutari mu batumire kuko twabemereye ijambo mukaba muvuga yuko ari bikorwa mwemirije gukora. Alice. Mutama Petero Claver Mbonimpa ngira ngo ariko aratwumva, nko kugura akamikro kanyu kugira ngo mubandanye iciyumviro mwari mwatanguye mu gice cya kabiri cya kino kiganiro. Sinzi ko mu nyumva je ndabumva. Turabumva 100%, muduge ku ijambo. Ego bonje nariko ndavuga yuko nti ubuserukiye Uburundi mu makungu yavuze ko ariko arakora, ngo ntitubone ngo aricaye ngo baranumye. Burya rero iyo umuntu ariko arakora nawe ubona ko ari wewe ariko araja hejuru, nawe udakoze nta kundi. Twebwe rero natwe tugira tuti uko ariko arakora reka natwe dukore, hanyuma turabe ntuze, kuko ashobora kuja hariya akavuga ibi mugabo urya bibwiye ata wundi yagiyeyo ngo amubwire ibindi, iyo kontrere aca afata bijya urya muntu yamubwiye wenyene, kuko turamaze kubibona aho baba bagiye bakavuga ibintu hanyuma hakajayo nka twebwe tukavuga ibindi bintu bakadusaba ivyemezo tukabitanga, bama babona yuko bihinduka. None nk'aha mu Bubiligi ko ivyo bintu bari babitanguye, bagiye batanguye kwirukana impunzi ngo bijane mu Burundi, babigerageje barungitse abantu babiri babatwaye mu Burundi kandi barashitse ntacyo babagize. Mugabo maze kubabwira yuko bajya abantu ntibari impunzi, bari iki n'iki n'iki n'iki, ndabibasigurira barabyumvise.
ubu rero nuze nawe tujya tuta abantu bari mu buhungiro bakabarya bati twe twari ubuhungiro gushika uno munsi nta muntu n'umwe barasubiza mu Burundi ngo baramutwaye ngaha mu Bubiligi ni ukubera kuko natwe twibuka hirya no hino si jewe cenyeye ngo nze ngo nuko se ukira prodahashi n'ayandi mashirahamwe turavugana tukabikorera hamwe rero iyo ufise umukeba akibuka nawe wibuka icyo rero nicyo kibuze mu Barundi kuja hamwe kugira mwerekane yuko ibiriko biraba n'akari karavuga kuko ntayiraja avuga ibya politike bye by'Uburundi kandi nta kundi yovuga mu Burundi amwumva ayo ku kazi mugabo natwe rero turi ngaha mu bigi tuzi iby'Uburundi tuzi ibyo turondera ni ukuja kw'abo bantu nyene inzira yaciyemwo natwe tukayicamwo tukababwira muri ico gihe rero baca barya bati reka dushire ku munzani hanyuma hari abibaza Petero Kavembo nima yuko kumbure ko habuze ububaji imbere nimba muri amashyirahamwe menshi Buruseli mu Bubiligi ati mbega birakunda ko mwokwegeranya abo bose bifuza kubashigikira kugira ngo ijwi rishike kure baze babashigikire mwiyamirize ivyo bivugwa canke abo bagomba gusubizwa inyuma canke abo bimwe ubuhungiro ku mpamvu zidafashe ibyo biriho n'ibyo mugabo navuze yuko bitanguye vuba ntibitanguye kera bitanguye ejo bundi mugabo jewe ndavye ivyo Ntahiraje yazanye yavuze niyumvira yuko vyavuye kuri ivyo bintu bagiye baravuga hanyuma ndavye rero ivyo abo muri leta y'Ububiligi bishura n'ingendo bagize mu Burundi bakavuga yuko ibintu bigenda neza hanyuma hari habuze ubaha inyishuti ibi n'ibi ntibigenda neza kuko naka yatashe arafungwa arafatwa ivyo nivyo twaciye tuja mu nandi mashirahamwe si jewe jenyene rero ubu bintu uko tubibona bariko baravyumva biriko biraja ku murongo kandi nobwira ntuzabasaba ubuhungiro nti bareme natwe niho turi Ntahiraja nta nguvu azoturusha dukwereka yuko mu Burundi hari amahoro jewe ngira nti nihaba hari amahoro jewe jenye nisabiye gutaha ntibandeke ntahe kuko nakare n'abahunze benshi bahunze inyuma y'iwanje igihe bari bakunyita hanyuma ninabona bimeze neza nzenga ndababwiye nti ndagarutse ndabwiye ndabonye ko mu Burundi bimeze neza none kuvuga gusa ngo taha naka nawe ariko aravuga ati urya akaza ndamufata kuko agiye gucafuza igihugu urumva ko ibyo bintu ari ibintu bitajanye rero ikintu gikwiye gukorwa muri ibi by'abasaba ubuhungiro kenshi ego turi ngaha mu Bubiligi bamwe bari muri diaspora n'ibyo bariko bavuga nuko umwanya ari muto ntari kuvuga byinshi nabo muri abari ngaha mu Bubiligi rero babonye abantu bo mu buhungiro ntibababwira ingene ibintu bigenda babaremeshe kuko hariho n'abaza batazi ingene ibyo bintu bimeze ingene ubuhungiro babusaba ingene bisigura hari n'abo usanga bisiguye ubutariko rero muri ico gihe mugabo twari tuzogerageza kugira twereke abategetsi bo mu Bubiligi yuko nukuri ibyo bariko barabwira mu Burundi ibyo Ntahiraje ariko arababwira mu Burundi yuko atari byo mugabo ntuze bazi nabo batabafasha bati reka dushire ibyo bintu ku munzani niyaba yaragiye kuraba ntuze premier ministre ndajya tugerageze natwe tuje kwa premier ministre niyaba yaragiye kuraba ivy'impunzi natwe tujeyo ivyo rero ni twebwe turiko ikibazo c'impunzi twaracyumvise cyatubabaje najewe ndi impunzi nasavye ubuhungiro nawuronse kandi naronse nationalite ni ukuvuga yuko ntuze noba ndi muri diaspora mugabo maze kuja muri diaspora ukaronka nationalite umenga ibibi byawe vyaheze umengo nta bandi bagowe aho rero je niho mpagaze nta handi tuzoza tuzobikora nuko rero ntuze twebwe iyo nyishu tuzoyitora gutyo kandi turazi ko dufise ukuri ntuze Ntahiraje ntazodutsinda. murakoze cyane mutama Petero Kaveri mbona imareka tugaruke ku batumire Dieudonné Bashirahishize Pacifique hazwi hari utubazo twinshi mwagiye murabazwa niko Ntahiraje aserukira Uburundi mu gihugu cy'Ububiligi ariko ibibazo by'impunzi ntibiri mu Bubiligi gusa twavuze ko biri mu bihugu biri ku migabane myinshi y'isi mbega aho bigeze kiretse utubazo muhere ku tubazo bababajije hanyuma mwishure na cyane
kuco bagiye babaza bati uno munsi hakorwa iki gikorwe nande mbega amashirahamwe ashobora gufasha iki muri bino bikorwa muri biriko biraba ngira duhere kuri bashira ishize nimwe nasi ijambo bwa mbere ndababwira ko ikibazo mugira mu ishure kiza kuza mu gice cya gatatu. Murakoze kuga gico no kwita extreme droite. Urabe bibera kwa Trump muri Amerika, uraba abantu bariko baratsinda amatora ngaha mu bihugu vy'i Buraya, n'abantu bavuga bati nta bimukira dukeneye, n'abantu bagire baze kudusubirira ahantu iwacu, bababonamwo bamwe bamwe urumva muri iyo migambwe, hari n'abavuga ati nabo bavuga ngo bararonse ama nationalité, niba basubiza iwabo. Narumvise amaprograme avuga bati reka tubafashe mu ngene twobimura bagasubira hariya nayo ageze kuri generation ya gatatu. Ni ukuvuga hariho ivyiyumviro vyo kwanka abanyamahanga biriko biraduga, abantu bagatogwa kuri iyo programme. Umuntu akeneye kuronka amajwi uno munsi i Buraya nko mu bihugu vyinshi, usanga ico kibazo arico ashira imbere, akavuga ati murantora nirukane abanyamahanga. Ubwa mbere ni ugutangura kubitahura muri iyo contexte global iri general. Aha rero ntangura guhamagara kuri responsabilité y'abantu benshi baba barundi baba no mu bindi bihugu, usanga baje ari abimukira, usanga bameze nk'abandi bavuga tuvugururiye ugwiwe buba bukeye, ugasanga baraja muri iyo migambwe. Mugabo nk'iki kibazo ntibone yuko ari ikibazo gihambaye bategerezwa gucisha mu migambwe barimo. Umuntu yashitse muri ibi bihugu akaba afise uburenganzira bwo gutora no kwitoza. Politike ngaha bijya twamenyereye i Burundi ngo sinoja muri politike ngo sinogira, umuntu atayigiyemwo imugira kwingaruka ariko aridoga. Abantu rero bariyo bashoboye gutorwa, abantu batora basohora ijwi bavuge bati ibi bintu uko biriko biragenda siko vyategerezwa kugenda. Hanyuma nk'iyi video ya Ntahiraja, urumva ingorane ziriho, ubuhungiro buragoye buraremera, usanga umuntu ari mu tuntu twinshi. Birababaje kubona nk'iyi video imaze hafi ukwezi ariko ata traduction iraboneka mu ndimi zitandukanye. Ngo bijya bintu Ntahiraja yavuze, twagerageza gusigura twandika, iryo jwi ririko rirasohoka munsi biboneka amajambo yariko aravuga yariyo. Hanyuma umuntu atangure gusaba de compte, ari nk'aba bari mu migambwe ngaha mu Bubiligi, abantu batandukanye batangure kubaza umugambwe we bati mbega biriya ni ibintu bisanzwe ko umuambasaderi aza kuvuga yuko aza gutera ubwoba impunzi ngo ariko arabakurikirana ngo ntibiyicaye, nk'uko umengo niwe ategeka ngaha, niwe yica agakiza mu gihugu yaje aje guserukira igihugu ciwe gisanzwe gikoresha iterabwoba mu gihugu. Abantu ugasanga babayeho ari ntibuca. Ivyo rero ni ibintu umuntu aciye muri abo batandukanye nk'uko Mutama Petero Karaveri Mbonimpa ariko arabivuga, haba mu mashirahamwe haba mu batowe, umuntu akabaza ati mu gihugu kigendera mu mategeko kw'ingingo ya 41 y'amasezerano mpuzamakungu avuga ibintu vy'ingene abaserukira ibihugu bitwara, kw'ingingo ya 41 agace ka mbere kavuga ko atana rimwe ashobora kwisuka mu bibazo by'itunganywa y'ibibazo biri mu gihugu yaje guserukiramwo igihugu ciwe. Hakozwe iki kugira ngo ibi bintu ntibibandanye, ahubwo akurikiranwe, bishobotse asubizwe niyo yajava, barungika umuntu ashobora gukurikiza amategeko. Nababariye yuko kubisanzwe barafise abantu bigendereza, ingorane twebwe nuko baca bagendereza abantu aho kurondera ivyoteza imbere igihugu. Ivyo rero twari tubizi yuko babikora, ariko ubu yabivugiye ku mugaragaro. Umuntu yarakwiye gufatiraho izo video zigakwiragizwa, abantu bakamenya yuko ico gihugu kiriko gitera ubwoba abantu bubahuka kuvuga ibitagenda neza mu gihugu, abantu ikigwanisho conyene bitwaje ari ikaramu n'impanuro. Hanyuma hariho uruhara nari nabiciyeko rw'abantu bonyene basaba ubuhungiro, bakura amaboko mu mpuzu, ayo maraporo asohoka bayarondere, bamenye ko umushinge wa mbere w'ivyo umuntu avuga ngo ariko arategura vyose
nico kintu c'uburenganzira bwo kuba ahantu bagiha umwanya bacitegurire barafise uburenganzira bwo kuronka n'ababafasha babahanure kuko ikivunga amajwi azova inyuma gusa wa muntu dosiye watayiteguye neza nababariye ko atari cyo kimwe na hariya muri Afrika umuntu avuga ati muraje muravuze ko muri mpunzi turabakiriye wakigwa umaze kuburana urumva n'Imana igira ahimani. Hanyuma ku kintu cokogwa n'abantu nk'amashirahamwe muri rusangi namaze kuvuga umuntu ku giti ciwe ahari abo yegereye abatowe ariko nk'amashirahamwe natwe ari kwegera amashirahamwe mpuzamakungu ari kwegera abaserukira ibihugu bitandukanye tukabereka yuko hariho umurongo usa n'uwarenzwe umuntu aravye amategeko mpuzamakungu ivyo n'ugukogwa hari abavuze ikintu c'imyiyerekano ntawovuga ngo agira yitegurire ngaha ariko nka Mutama mbona impasanzwe ari mu nararibonye ngaha bari mu baturongoye ngira ngo ukebura ubumva ntamara ibinonko mugabo ni ikintu gihambaye yuko ari ibi vyahora bikorwa ku vyicaro bikuru za Geneve muri za Nations Unies za Banjul hariho umuntu hajya ajejwe gukurikirana ibibazo by'impunzi nko muri Afrika twumvise nk'ivyo bintu vyo mu Buganda ni kenshi twagiye kubonana n'uwo muntu ajejwe gukurikirana ibibazo by'impunzi muri Afrika gusa urumva hariho nk'ingorane mu bihugu vya Afrika umenga umuntu bamurungitse gukora igikorwa kanaka avuga ati ngakebura iki gihugu kubera na jewe ivy'iwacu ntazi ingene bikorwa ko bikorwa mu muco nawe azoheza amvugira ivyanje. Haragize iminsi no muri iyo komisiyo africaine hari utuntu tumwe tumeze nk'uducumbagira ugasanga nk'umuntu yakora kare yaca duza kuri rapporteur au niveau ya Nations Unies bikaba bidugijwe n'umundi mu rapporteur wo muri Afrika byagira inguvu gusumba mugabo koko nukuri ikibazo cyo muri Tanzania nta kintu kitakozwe nta maraporo atakozwe nta hantu atarungitswe ariko hari igihugu hari umuntu yitwa Thomas Hobbes avuga ati ni gisizi imwe Tanzania urumva isigaye yifata nk'uko umengo intwaro ya CNDD n'umwana wabo hariho inyungu zimwe kumbure bafukiranira basigaye umengo naga province kabo bakingira nkuko Pacifique yabivuze Tanzania n'igihugu c'abavukanyi nta ngorane tugifise ko mugabo ni vyiza yuko batoguma bagomba gupfukira kugira ngo abarundi ntibaronke umwidegemvyo bamere nk'ubabuza umwizero akaba ari ingendo zoba zigishoboka ari contact abantu abarundi bashoboye guhungira muri ivyo bihugu ntibareke kuja baragerageza kuvugana n'abatwara ivyo bihugu ngo babegere babwire ati yamara naho turaha naho ubuhungiro mwabuduhaye ntitumerewe neza nkuko nari nabivuze ikintu co kwigira sindabibazwa iyi myerekano yari tarigeze gihe tutegura imyerekano umuntu ukamuhamagara ariko asaba ubuhungiro utewe ari imyerekano yateguwe uraza uje hamwe n'abandi wiyamirize uvuga ibintu ingene biriko biragenda turabe yuko botwumva agaca avuga ngo ya ngo boheza babona yuko nagiyeyo umuryango wanje ngo uri hariya ngo ugasanga uramerewe nabi ngo muragenda mwebwe jewe sinoseruka ugasanga ni wa muntu avuga ati ubuhungiro ndabushaka ariko ngomba no kutyerekana nabi kuri ya leta naho igomba kunyica rega haca habamwo contradiction il ne faut pas vouloir rober l'argent du beurre no kuvuga ou bien urasima choix ukavuga uti ikintu ndacumva uko mbona ko mbona yuko mbangamiwe ndavuga ko mbangamiwe ugabo niyo butubahuka nawe kubivuga ni hamwe baca biyandikira ati nivyo mu Burundi turazi yuko hariho ingorane z'ubukene kumbure benshi bahunga ubukene ubu nivyo basa n'abavuga naho batabitoborerako bakibagira ko abantu n'abariko barahungurwa ku nguvu uno munsi baguma basubira inyuma ayo maraporo y'abantu bahunguka bagaca bahunga abantu babikora ko hariho namoni nka Shirangabo baje baragerageza babishira habona bishobore gufasha
abo bandi ntihagire umuntu yashoboye kuva mu vyara vy'irya ntwaro ashobora gusubizwa inyuma aheze agirirwa nabi. Tugerageze gufatana mu nda, tugerageze kuvuga ikibi mu gihe twakibonye, atakuvuga mu ntamatama, atakuvuga ngo boheza banyumva nabi uku. Igihugu gikizwa na bene co, ntigikizwa na reka mpore hari abandi bariko barabiraba, nkuko umenga ijwi rya Pacifique ry'uwundi muntu umwe rizoheza rikiza igihugu ryonyene, haba namba. Igihugu gikizwa na bene co, c'est un engagement, ni resolution abanyagihugu bo nyene bafata bakavuga ati turahakanye yuko ibintu bigenda uko. Mugabo akanya umuntu azoba avuga ati mwamanye nko mu nama kanaka wumva umengo ibintu hari ivyo atumva, hanyuma ukaja wumva ati ambasaderi yari yatumiye abantu muri dine bari bagiye bamubarira yuko ari umuntu w'igitangaza ariko akora ibintu neza, kugira ngo bace bariko baracaho baca amayira. Ari umugani babaje nkunda kuvuga ati ijoro ryanse guca risubiza umugabo ku bwaraye. Ugasanga abantu bariko barasubira ku bwaraye buhoro buhoro, hari abatabivuga, hari abatakeneye ko bamenya ko bariko barabusubirako, hari n'ababijamwo batabona ko barabivuyemo. Muri make rero igihugu kizokizwa na engagement y'abantu bose ntibashobora gutangura guhagurukira rimwe, mugabo abantu bagerageze bavuge aho bari, basigura ingorane bafise, naye ahandi batazisiguye ntibazozimenya. Hanyuma abarundi turafise n'ikibazo c'uko muri communication, karite ya communication wacu iri hasi. Umuntu araba afise abagenzi bakorana muri izo entreprise, akaguma agira profil bas, ntavuge n'ingorane afise, ntavuge n'ingorane ashobora kugira mu gihe yotaha. Bakamubwira ati wewe yivugira ko atangorane. Hariyo abantu ngaha bashitse ngaha baje gusaba ubuhungiro, bakamubaza ati wewe ko waje, ati je bambariye ngo nze, ati mama niwe yambariye ngo nze, ko ntibahanuje, bumvise umengo bashitse. Ushika mu gihe wamaze guhabwa ubwo burenganzira, ariko nahone inkwari itora ku musozi agatima kari ku mwonga. Twame twiyumvira, ntihagire umuntu avuga ngo yarashitse, ntawe washitse utagiriye utaha, utagiriye uva, utagira iwanyu. Turaba ingene igihugu cacu cosubirana iteka. Ivyo navyo intererano ni y'umwe wese, ntihagire umuntu yibaza ngo nzohumiriza ndabire hirya, ze muri space numvirize jewe simvuge vyonkwega, ahubwo no kuraba ingene twokiraho twese mu Burundi, tugasubirana cette dignité, tukareka kubona yuko igihugu kiguma kibonwa nk'igicibwa mu makungu, igihugu gifise ubushobozi bwinshi ngo ni igihugu ca mbere gikenye kw'isi, kirimo corruption. Nta teka na rimwe uzokwigera ugira aho uba babona yuko mu gihugu cawe ibara ryaguye, amabarabara yasenyutse n'ayarahari, abantu baguma banyuruzwa, ukavuga ngo jewe ngo ndaha ngo urafise utuntu materiel. Iteka niryo rya mbere. Kirya gihugu turifuza yuko abarundi bose basubira kubana, bubahana, bafise intwaro ibubahiriza, itabafata nk'iyabafashe miri. Nuko je naho nogeza. Murakoze cyane Dieudonné Bashirahishize. Namwe Pacifique nahazwe utubazo mwagiye muratwandika, si ngiye gufata umwanya ndatwibutsa, mugerageze mutwishure, hanyuma mwongere mwishure n'akabazo ka mugenzanje Alice Hakizimana. N'uruhe ruhara rw'amashirahamwe hakorwa iki, gikorwe nande, musaba iki ano mareta asa n'ayari karananiza impunzi imbere atanguye no kuzirukana azisubiza mu gihugu cy'u Burundi? Murakoze. Ngira mpere kuri bimwe bisa n'ivyo na Maître Dieudonné yamaze kuvuga. Ndibuka ari igihe kimwe nigeze kubona abantu benshi bariko baraza Buraya, ndabavunira akagohe, ndababwira nti mw'abantu, hariho abantu ariko barabanda babwira ngo nimugende, ngo nta kindi ushitse umuzungu arazi ko Burundi bugowe cyangwa ubuhungiro nta bindi. Ndababwira nti yamara mw'abantu nimba mufise intumbero yanyu ari kuja gusaba ubuhungiro, mumenye ko ubuhungiro buca mu rubanza, ko ari sentare muzojamwo mukaburana,
urwo rubanza mugende mwaruteguye. Ico gihe hariho abashavuye baranantuka ngo ndiko ndababesha ngo ndiko nanka ko bogira izo ngendo. Rero umugwi utari muto w'abo bantu nibo bagaruka uyu munsi bambwira ngo erega vyanse nimudufashe nimurabe ugasanga umuntu aje no kuguhanuza ibintu vyarayangaye yaramaze kuvyiyicira. Rero impanuro mu kanya Maître Dieudonné bashiraho izabahaye nibaza ko abantu boyakira bakayishira ku mutima. Nukumva ko ubuhungiro butangwa ku muntu umwe, uwo muntu agenda akaburana akaboneka ko yinjiye mu bituma umuntu ashobora kuronka ubuhungiro. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Ejo bundi hariho umuntu twaganiriye sinza kubivuga cyane ariko ngomba ndabitange nk'akarorero gato. Umuntu turaganira ariko asaba ubuhungiro kandi afise imvo zumvikana biboneka ko ari umuntu ahamwa yogira ingorane zikomeye agiye mu Burundi. Turiko turaganira ndamubaza none mwe mu gusaba ubuhungiro wavuze ibiki? Aranganiriza nza numva ngo ciwe ngo hariho ngo nari umudandaza ngo bantegeka kudandaza ibya CNDD-FDD ngo hari umudandaza wundi ngoye. None wewe nta politike wigeze ubamwo, nta bintu vyakubangamira warimwo? Arambwira ibintu biteye ubwoba bijanye n'ubuzima bwiwe. None bigenda gute ngo haba hariho ikibazo gihambaye nk'iki ufise ukaza kwadukana ibintu bidafashe ngo vy'abadandaza ngo vyandazwa? Bigenda gute ngo bibe vyagenze gutyo? Kuva ushika ntiwigeze uganira n'umuntu n'umwe? Ntibishika ngo uvugane n'abantu, ntiwumvirize ibiganiro dukora, ntiwumvirize ibibazo vy'igihugu? Ukumva umuntu yarashitse Buraya arigunga, ukumva hamwe banatinya ko n'ubutegetsi bw'Ibujumbura bunabamenya, niyo bagiye kuvuga amadosiye yabo bamwe bakanatinya kuvuga ivyo bintu ngo ukamenga iperereza ry'Uburundi ryohava rica ribimenya rikazoca ribagirira nabi kubera vya bibazo nyene berekanye bikomeye vyababayeko, bakaza kurondera ubuntu budafashafasha. Rero ikiganiro nk'iki nibaza ko ari ikiganiro gihambaye, bene co nyene bakwiye kuza kumviriza bakahumvira n'impanuro. Hari n'ikintu novuga ko gisa n'ikibabaje, urumva ko ikiganiro twagikoreye abantu bari mu ngorane zikomeye uyu munsi bariko barondera ubuhungiro kandi bari mu bibazo bikomeye cyane. Mugabo waja kucumviriza ukarindira ba bantu nyene bagowe ko baza kubivuga, ntibaze kubivuga. Ejo bakaza bariko baraturondera mvugira giriki, we nyene twamuhaye akaryo kuza kubivuga ntabikore. None kumwe Maître Dieudonné yababwiye, ejo ni washika imbere ya wa muzungu akakubaza ati none we ko tutakubona muri ivyo bibazo vyawe, ko tubona abandi ariko arabikuvugira wewe ntitubikubonemwo, ntiwumva ko uwo muntu bishira nawe agira amakenga avuga ati none aba bantu vy'ukuri barahunze, aba bantu vy'ukuri barafise ingorane? Naho ico kibazo gikomereye. Hari abavuga bati duhamagara imyerekano. Mbega bamwe nyene bafise izo ngorane, iyo myerekano bazoyitaba canke bazovuga bati twebwe ntituza kwiteranya, ntidushaka abatubona, ntidushaka ko leta y'u Burundi have itubona ngo have twandika mu bansi bayo? None wahunze iki? Nico kibazo. Kuko nimba abantu bahunze, ikintu twe twipfuza nuko bahunga baza dufasha runo rugamba bukiza igihugu. Nayo ubundi nimba abantu bashaka guhunga bakaronka ubuhungiro kugira bace baja gutuna, boshaka bakabubima, simbona ico buzoba bumaze n'ubwo buhungiro. Nimba umutima utari ku gihugu, umuntu avuga ati jewe ndacitse ndatomboye bagira banyice, ko ngize aho nshobora gukingirwa, ntaco ntazokora kugira abasigaye inyuma nabo bakire, turabe ko cya gihugu gikira. Ce numva uwo muntu n'ubwo buhungiro ntazi ico ariko arabusabira, kuko nimba tutabusaba ngo dukize igihugu bizoba bigoye. Rero izi mpanuro turiko turabaha nizi inkoramutima, tuzibabwira nk'abavukanyi bacu, abantu n'ukuri baze barazakira, bamenye guhanuza, bamenye kuvuga ibibazo byabo bafise uko bimeze, bongere kandi bagendere muri yerekana neza ko intwaro iri mu Burundi ibandanya guhama abakoze imyerekano ya 2015. Iki tukibwira ayo mareta nyene ariko arasabwa, hari abasaba ubuhungiro bafise ivyemerezo bikwiye vyerekana ko bakoze iyo myerekano kandi bashobora guhamwa. Tubwira ayo mareta tuti ntimwihende ngo wakoze imyerekano ngo vyaraheze mu Burundi. Yaba ivyo ambasaderi Ntahiraja yavuze, we nyene yarerekanye ko ivyo bibazo vya 2015 bitaheze, iyo leta igihama abo bantu
mu kubivuga babishyira ngo ku bantu 34 hano twerekanye neza ko abahamwe atari abo 34 ari kuva ku muntu muto cyane mu gihe bamwagiriza ko ari mu biyamirije ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Ico kintu n'abariko barasaba ubuhungiro bomenya kukigwanira bakamenya gukoresha bya byemezo turiko turavuga. Hari ibi turiko turavugira ngaha, hari ibyo Ntayiraja yavuze, ibi byose bamenye kuvyakira bigire ivyabo. Ico kibazo ntikirahera, kiracyariho, ni leta yanka abagwaniye ukuri muri 2015. Ikindi kintu kenshi bariko barabwirwa abariko barasaba ubuhungiro kikabagora nico kubabwira ngo mu Burundi ubu ni impore, ngo umuntu asubiye mu Burundi nta ngorane afise. Twavyerekanye neza muri kino kiganiro yuko abantu bashobora guhunguka na leta uyumvirije mu mvugo ukumva umenga ni leta yemeye ko abantu bahunguka ataco bazoba, hanyuma bagashika bamaze gushika bakamera nka yambeba. Hari akayabo iyo kariko karagwana n'imbeba amaze kubona, ukabona imbeba karayihuha gato kakayireka kakayikinisha kakamara umwanya imbere yuko kaza kuyica. Ni benshi muri abo bahunguka bigendera gutyo, urashika bakugaragura bagucunze, hariho abo bakekeza. Hariho nk'uwampaye ubutumwa uno munsi ava muri zone Mishiha hariya muri komine yahora yitwa Mishiha mu ntara ya Cankuzo, arambwira ati twebwe ngaha Shabani nimubona uyu mukuru w'imbonerakure muri Buhumuza yose yitwa ko ari n'umushinga amateka muri kino gihe yaraje ngaha aravuga ijambo wenyine, aravuga ko abantu bahungutse ari ukubacunga neza bakabacungira hafi, ko abo bantu ari abansi b'igihugu. Ti mu nyuma ngaha dufise umukuru umushefu de zone izina mbona ntarifise ku mutwe n'izina naryo ry'Ikisilamu, ati nawe yavuze ngo abakekeza ati mwari mwahunzike ubu naho ntimwigarukanye, hari cyahindutse ntimugarutse kwa kundi nyene. Hanyuma bose bagahana iyo consigne bakavuga bati no gucunga abo bantu bahungutse n'abansi b'igihugu, bakumva bivugwa gutyo, bakumva ko bazocungwa. Mu nyuma rero nivyo bihava bivyara mu nyuma ko uzosanga bariko baricwa haciye amezi, bariko baranyuruzwa haciye amezi, bakabanza kubaha umwanya kumwe navuze kaka yabo, ariko babacunze mu nyuma bagatinda bakabagirira nabi. Rero iki kiganiro twagikoze kugira ngo nk'ico kibazo benshi bariko barabazwa mu basaba ubuhungiro bamenye kucishurako. Twatanze uburorero bw'abantu bagiye barahunguka bakagira ingorane haciye imisi. Hariho raporo Fokode yasohoye yerekana ivyago abantu bahunguka bagira. Iyo raporo dushobora muri no misi no kuyongera ko ibindi ikaba actualize ikajamwo amadone yabishasha by'uyu mwaka byo mwaka uheze navyo bikinjiramwo. Ariko nk'iyo ni raporo abasaba ubuhungiro bakwiye kugira iyabo, iyo babajije ico kibazo bakayerekana ko twabitohoje, twabishize ahabona, twabibakoreye. Ikindi usanga kiriko cagiye kiravugwa cyane, havuzwe biko biraba kuri Tanzania, Dieudonné yabivuze ko bikwiye, si numva nto bigarukako. Ariko kandi hariho ibindi bihugu biriko biratera bigira ingorane. Kuri Kenya nta makuru dufise ko leta ya Kenya ariyo iriko iragwanya impunzi z'abarundi, ico ntaco ndumva. Ibiriko biravugwa muri no misi ni itotezwa ry'abarundi batotezwa n'abandi banyagihugu bo muri Kenya, cyane cyane babagirije ko bafise pièce d'identité, bafise ibibaranga vya Kenya, bakabakeka ko bashobora kuba bazotora uwo abo bandi badashaka. Ico nico tumaze kumva kiriko kiraba. Aho naho umva abarundi bogihana nabo nyene bakamenya ko bigenza muri ico gihugu, bakamenya umubano mwiza nabo bahasanze. Ariko sinovuga ngo hari leta yo nyene tumaze kumva kuri kwiratoteza abarundi aho muri Kenya. Hariho abandi bariko baravuga ivyago bikomeye muri Mozambique. Muri no misi ndiko ndaronka abarundi benshi bahungiye muri Mozambique bariko barandika bavuga ko bamwe bariko barabaka impapuro z'ubuhungiro, abandi babimanye n'izo mpapuro, abadandaza bariko barahagirira ingorane zikomeye. Muri ico gihugu naho nyene biraboneka ko ari ikibazo gitera cyaduka ku barundi. Hari ikibazo gisanzwe kiri ku barundi bari muri Zambia. Rero aho hose birasaba ko ijwi rya twese, ijwi ry'impunzi, ijwi ryacu, ijwi ry'amashirahamwe y'abarundi bari aho hantu atera duga. Araho nibaza ko uku kuntu mu Burundi twagize societe civile ikomeye,
ishobora kuba ryarabaye n'ikosa ry'ingene turera abarundi bakoze biteze ko hari uwundi muntu azoja kubavugira ibibazo byabo. Murabona niyo tubajijwe uko abantu benshi batubaza ibibazo batubaza ngo societe civile igiye gukora iki, nk'uko societe civile yoba ifise inguvu zidasanzwe yoshobora kuronka ba bantu nyene bari muri ivyo bihugu batadufashije. Umuntu akitega Mbonimpa azobikora, Pacifique azobikora, Dieudonné azobikora, uwundi Vital Nshimirimana azobikora. Ntabwo bimeze gutyo. Nuko abantu batahura ko mu bihugu barimwo ari bo nyene bitunganya, ijwi ryabo rikaduga, diaspora zigakora cyane, hanyuma tukungurana aho Focode ishobora gushika, aha Prodehash ishobora gushika, aha Prodehash na Focode zishobora gukorana zigakorana, ariko inguvu nyanguvu zizova muri abo bantu ivyo bibazo vyerekeye. Muturetse twenyene tudafise aho dufatira mu kubikora, ijwi ryacu riragabanuka inguvu ziza ari uko twagiyemo. Ariko canje ku kibazo gikomeye nka Pamela yabagije, Pamela muri Canada, hariho n'uwundi yakibagiye agira ati twarabonye muri 2015 abarundi bari hanze bagira imyerekano, ati kandi igihe bakoze imyerekano ico gihe amareta yarabumvise acaragira icyo akora. Ico ni ikintu gikomeye mu mareta yo mu bihugu vy'iburaya, ni ikintu gikomeye gose. Aragendera kuri ico ca opinion, aho abantu benshi berekanye umubabaro, leta iteza kuza kwishura. Rero kugira ko societe civile yoguma ikora ibisanzwe ikora, ibyo ntituzobireka. Ko twebwe tuzosohora amatangazo ntituzobireka. Ko twebwe tuzokora icyo twita plaidoyer no kuvuga hajya tugenda kurondera abakuru tukabasigurira ikibazo, kumwe Mbonimpa ariko arayibasigurira, tukababwira uko tubona ibintu bigoranye, tugaca aho twaza ko ambasaderi yaciye natwe tukavuga, tugaca mu bashinga amateka, tukaja mu mareta. Ivyo societe civile ntizigera ireka kubikora, tuzobandanya tubikora. Ariko inguvu zavyo ziba ikirenga mu gihe bene ikibazo nabo berekanye wa mubabaro. Aho niwo abantu bakwiye kusubira kugaruka. Pacifique niyavuga, mugabo indiri z'abarundi baba muri Canada bigeze kwerekana umubabaro bafise. Uyu munsi ntibishoboke ko berekana ko bagifise wa mubabaro, ntibashobore kwerekana ko bagifise ya preoccupation, ahubwo bakaboneka biyegereza abategetsi baza kuyorosha kugira ngo bishoboke ko baza baragira vacances mu Burundi, kugira bazoje kuramukanya mu Burundi. Bizogorana ko ryajwi ryanje risubira kugira inguvu ryari rifise mu gihe abantu bashobora kugira iyo myerekano. Rero aho hantu abantu nibahumve, ntabwo dushobora gukora maji muri societe civile, tubijwi ry'abagowe. Mu gihe babagowe badashaka bo ko baboneka, ijwi ryacu natwe rica ritera rigabanuka. CNDD-FDD nivyo iriko yakora nayo, abatwara ubundi nivyo bariko barakora, binjira muri diaspora, binjira mu bahari, barungika abana babo. Abuza ko abantu baba impunzi, igitangaje nuko ubona ku bwinshi bariko bararungika abana babo ngo baze gusaba ubuhungiro, abakenyezi babo barungika ngo kuza gusaba ubuhungiro. Bamwe mu bategetsi bariko baja muri ivyo vy'ubuhungiro. Ejo bundi muri Canada bariko barambwira umuyobozi wa prison y'Igitega, Colonel Salomon, ariko muri Canada yagiye, umugore yaragiye asaba ubuhungiro, avuga yuko yubakanye n'umudandaza. Salomon nawe aragiye, ati ngiye muri lo groupement familial, ari warongoye prison ya Gitega. Abo nyene ari bo baba mu mugwi wabitwa ko batoteza abantu, bakaca binjira. Ejo hageze kuvuga nawe azoba ari ya mpunzi yo muri Canada izobivuga cyo kimwe n'uwo wundi. Rero birahambaye ko iyi diaspora igarukana zijya nguvu. Akamba mwamvuze ati gatere, nukuri ndasuye kugatera. Diaspora zirafise inguvu nyinshi kuna turusha muri societe civile, kiretse ko twebwe tuca twakira izo nguvu mwerekanye tukazishikana kumbure ku rugero rukomeye mu nzego zitandukanye zo kwisi. Aho nkuko Pamela yabivuze nanje ndakigarutseko bavyumve. Byahereye muri Suède, buriya ibi byo gutakaza iby'ubuhungiro, twaraheruka diaspora muri Suède ikomeye cyane, mu nyuma itera itakaza inguvu, turayibura ntitwasubira kuyumva cyane nkuko twara tuyumva kera. Suède kiba kimwe mu bihugu vya mbere byatanguye kwanka gutanga ubuhungiro ku Barundi, uko twahora tubona imbere byari bimeze. Mu nyuma bigenda biza ahandi. Canada niyo mu misi heze yakuyeho ko yahora yohereza Abarundi gusaba ubuhungiro, haca haza Suisse, tutangura kumva Suisse
murumva ko batanguye kuvuga ububirigi, ubudagi nabwo nyene bariko barabuvuga, hariho abantu batanguye guhunga ubudagi kubera ko bariko barabima ubuhungiro. Aho hose le diaspora zidafashe ikibazo mu minwe, twe tuzoguma dusemerera, ariko hariho ahantu tuzobura abantu batabigiyemo, n'aba basaba ubuhungo nabo nyene batadufashije, hariho ikizotera gitakara mu gihe ivyo bitokorwa. Hariho kandi nimwibaza ko biba bigoye Pacifique ntabaciriyemwo kuri ivyo musaba amadiaspora, kenshi usanga abatwara amadiaspora usanga kandi bitabira banakorana n'ibikorwa vy'amaambasade, ico gihe ntiwumva ko biba bigoye? naho rero nico turiko turavuga, ubandwa ni wabanda urugi, nimba abantu bakeneye gusaba ubuhungiro bonyene badakeneye kugira uruhara, nimba abantu bitwa ko baserukira abarundi bakaba badakeneye kuvuga ibibazo vy'uburundi, canke ugasanga bariko babitanga uko bitari, bakaba mubaza kuvuga ko ibintu bimeze neza kandi babizi ko bitameze neza, urumva bariko barica ryajwi ryo gutabara abarundi bagowe. Birahambaye kuje babikoze no muri 2015, birahambaye ko n'uyu munsi aho hantu bahagaruka, amashirahamwe ya diaspora akaduza ijwi, bamwe bose aho bari, kuko amareta arabumviriza, barafise uruhara rukomeye hageze amatora, bashinga amateka barabakeneye ko amajwi yabo, ayo makominote yose barabakenera ko amajwi, mu gihe biyangajije nta nkeka ko ijwi ry'abarundi rizokumvirizwa. Leta y'u Burundi nayo nabivuze ivyo iriko irakora no kugabanya izo nguvu n'iryo jwi. Rero abantu bagumye bashaka kwinyegeza, abantu badashaka bonyene kugira uruhara mu biberekeye, ijwi ryacu rizogerageza aho rigarukira, ntituzokiza vyose nk'uko vyari kugenda mu gihe bobaye barimo. Ico n'ukuri abantu bacumve, si uwundi azoza kubatabara, nibo nyene bafise uruhara rukomeye mu kwitabara. Twebwe turiho kugira tubafashe kuduza iryo jwi, turavyemera ko tuzobikora, mugabo bene vyo batagiyemo, inguvu zacu zizoba zike cyane, ndabishubiyemo gutyo. Hanyuma ngira ntere nja kuco dusaba ayo mareta, naho mu kuvugana esa nuko nayo nyene nagiye ndayabwira, aya mareta turumva ko inyungu z'ibihugu zimeze ukundi, ariko kino kibazo kijanye n'agateka ka zina muntu mu Burundi ntibagifate minenegwe. Aba bantu baza gusaba ubuhungiro benshi baragowe, benshi barinda banacika iburayeho busaba ubwo buhungiro baciye mu bintu bigoye cyane, bavuye mu magorwa atagira izina. Hari naho iyo tubiravye dusanga bamwe nyene bagowe aribo batahawe ubuhungiro, abagize izo ngorane, tukisanga abitwa ko barungitswe n'ubutegetsi nibo vyoroheye kuronka ubuhungiro, kuko ubutegetsi burungitse nk'imbonerakure. Dufate ko ubutegetsi bwo nyene burungitse imbonerakure gusaba ubuhungiro, iyo mbonerakure usanga yo yorohewe kwerekana ko igowe, yo yiroroherwa, kuko nimba ari ukwerekana ko bayihama, uzosanga naho bokenera ko ari procureur general de la République asohora umutahe werekana ko iyo mbonerakure ironderwa, iyo mbonerakure yo izoba ifise uwo mutahe. Nimba ari ikintu cosohorwa n'umukuru w'igipolisi mu Burundi, ari umwana wa muvyara wa Ndayishimiye, ari umwana w'umushikiranganje, biroroshe ko uwo aza afise igipapuro c'umukuru w'igipolisi c'u Burundi kimurondera, mukuru w'iperereza ry'u Burundi aramusorera ikivuga ko aronderwa, uwo muntu akaronka ubuhungiro mu mwanya muto cyane. Ugasanga wa wundi yakoze manifestation, wa wundi vy'ukuri ku gatumba ariko araronderwa, wa wundi mbonerakure ziriko zirirukako, agiye kubivuga niwe vyanse ingena vyerekana, kubera ko nyene ariko araronderwa, biragoye ko ariko araronderwa ariwe biza korohera kubironka. Aha n'ukuri amareta yo twumviriza, yo twakira akumva ijambo ryacu, ntituri abantu dupfa ivyo dushigikiye tugira mu bubeshi. Ku mashirahamwe, twebwe amashirahamwe dufise turemera ko ico tuzi ko ari ukuri tucerekana ko ari ukuri, tukakibafasha kukimenya. Ibibazo by'abarundi ntibifatwe minenegwe, bano barundi baragowe, dufise leta y'abantu baba beshi bakomeye bo ku rwego rukomeye cyane, bagendera ku kurondera guhenda makungu, ariko intumbero nyamukuru ari uguheza aba bantu bose bafise ijwi ritavuga co kimwe n'iyo leta, canke ryerekanye amabi ariko arakogwa n'iyo leta. Ico kintu bocumva. 2015 nayivuze, biracyarimwo ikindi c'imigambwe, umuntu aje avuga akerekana neza ko ari nko mu MSD, umuntu yerekana neza bikaboneka ko ari umusenere, umuntu yerekana neza ko yari mu mashirahamwe yigenga canke akorana n'aya mashirahamwe ariko arakora amatohoza kubiba mu Burundi. Abo bantu vy'ukuri
n'abantu baba bariko barahamwa. Hari n'abandi baciye mu nzego z'umutekano usanga bazira kuba barabaye ari nk'aba ex-FAB bakekwa ko bashobora bakeka ko bari mu batemera iyo ntwaro, n'abo barimwo mu migwi usanga iriko irahamwa bikomeye gose mu Burundi. Iyo abantu bashobora kwerekana ivyo, kumbura abasigaye gushobora kubaza nk'aba amashyirahamwe nyene yigenga n'abandi n'abakuru b'iyo migambwe bariho i Buraya bashobora kwemeza ko bazi abo bantu, ariko vy'ukuri abantu bari muri iyo migwi gushika uyu munsi baracyahamwa bikomeye mu Burundi. Bari mu migwi mu migambwe itavuganwa n'ubutegetsi, barakoze imyerekano, baragiye muri kampanye ya CNL muri 2020, bandika ku mbuga ngurukana bumenyi bikaboneka ko bandika biyamiriza ibintu bikorwa n'ubutegetsi, bashobora kuja mu biganiro nk'ibi tujamwo bakabivuga. Abantu bitaba amanama nk'amanama Fokode itunganya mu Bubirigi canke ahandi, canke ayandi mashyirahamwe ya societe civile akaba yakoranije abantu canke imigambwe igakoranya abantu, abo bantu bakaboneka ko bariyo bagafotorwa. Abo bantu vy'ukuri bagiye mu Burundi barashobora kugira ingorane zikomeye cyane. Mu gihe ambasaderi wenyene yiyemerera ko akurikiye abantu baba niyo baja n'ivyo bajamwo, murumva ko umuntu yitavye ayo manama, umuntu yagiye muri iyo myerekano, umuntu yagiye muri ayo makoraniro, ambasade ibi bifise abo bantu basubijwe mu Burundi bazogira ingorane. Ako kamo rero turiko turagatera ayo mareta bavyumve, iyo migwi y'abo bantu bari mu ngorane zikomeye, barimwe mu bantu batashe bashobora kwicwa, bashobora kunyuruzwa, bashobora gupfungirwa ubusa, bashobora kuborezwa igufa, bashobora kugirirwa nabi, bishobora kuba bagitashe canke bikazobabako haciye amezi baratashe, ariko ntibamenye ko abo bantu baba bari muri ligne de mire y'ubutegetsi bw'u Burundi. Ego murakoze. Akabazo kanyuma mwambagije ko kwa Alice Hakizimana akambaza ati amashyirahamwe agiye kubandanya akora iki? Ivyo nibaza ko na Maître Dieudonné yabiciye ko hariho ibintu novuga nti biri classique, ibintu abantu bamenyereye société civile ikora. Ni nkuko gutunganya ibiganiro uko Fokode yabikoze, hari ugusohora amatangazo yiyamiriza ivyo biba biriko birakogwa, hari ivyo Mbonimpa yavuze vya plaidoyer tuja guhura n'amareta n'izindi nzego twibaza ko zofasha. Maître Dieudonné yavuze nko guhana na Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, hari kuja muri Conseil des droits de l'homme i Genève, hari n'ayandi ma mécanisme yose international turondera. Ivyo tubona tubikora, hari gusohora amaraporo nk'ubu birahambaye cyane ko tuguma dukurikirana ikibazo c'abataha ingene bamerewe, tukabandanya tubishira habona, kwerekana abo bariko bararonderwa bari no hanze bakagirirwa nabi bari hanze bikavugwa na leta y'u Burundi. Aho noshima gose nk'igikorwa Sharangabo akora mwishirahamwe arongoye, n'igikorwa gikomeye cyane cyo kwerekana aya mabi abantu bakorerwa bari hanze. Ivyo societe civile izobandanya ibikora. Hari ico batubasabye cyo gukoresha imyerekano, ico uca usanga gitanguye kurengera societe civile yonyene, ni hamwe haca hazamwo diaspora. Aho dushobora n'ivyo tuzobigerageza babidukundiye amadiaspora tugakorana, tuzosubira tubigerageze turabe ibishoboka. Hari kandi ahantu hoshimira nka diaspora y'Ububirigi kuri iryo tangazo yaciye ikora ku vyakozwe na Ambassadeur Terence Ntayiraja, nka kirya n'ikintu ciza. Sinahura ingene nka diaspora ya Canada yari kerebutse cyane, uyu munsi atakintu na kimwe irasohora kubwene abarundi basaba ubuhungiro muri Canada muri ino minsi bariko baragira ingorane, bosubira bagakerebuka kumwe twari tubazi bakabikora. Birahambaye rero urwo ruhara rwa diaspora ko ruboneka, niyo ntambwe yo gusubira kuja ku myerekano, bigashoboka yuko bishobora gukorwa. Coba naco ari ikintu gihambaye. Murakoze. Murakoze cyane. Alice ngira sinzi ko hari akabazo mufise canke mwoha akajambo kanyuma batumire kugira ngo dusoze, twamaze kurenza umwanya w'ikiganiro. Ego kwa guha akajambo kanyuma batumire Gilbert, ngira ngo mu munota umwe abatumire bofata umunota umwe, vyinshi vyavuzwe, umunota umwe kugira ngo dusoze dutere dusozera kino kiganiro. Duhere kuri Maître Bashirahishize, akajambo kanyuma Maître Bashirahishize. Murakoze. Ikintu cyanyuma nohereza ko twaciye ku bintu bitandukanye, nuko abantu batoca batekerwa n'ubwoba, mugabo ntibanijajare, bamenye yuko
umuntu yahisemwo kurwanira ukuri nta leta izokwigera imworohereza cyane cyane nk'irya leta yacu mugabo nta biriko biracika cyane cyane nko bari muri ibi bihugu n'ibihugu bikurikiza amategeko ariko abarundi n'ukuri turaba ingene tuvyura agatima ko kubabarana no kubabara igihugu cacu uguhora ukuba ntirumve ko ntaco bizofasha ndetse yuko umwanya igihugu kizobabara uzoba munini gusumba kandi bikatugora ivura umwe wese rero yumve yuko ahamagariwe kugira ico akoze bavuga bati nturabe ico igihugu cawe kiraba ko ahubwo urabe wewe ico ushobora kugifasha umwe wese arafise ico yogifasha nuko nohereza ko atari ugukengurukira abo twasangiye ikiganiro ababajije ibibazo namwebwe mwakiremesheje nabonye amakomantere menshi atandukanye nibaza yuko bene ibi biganiro bizofasha abatari bake hanyuma ikintu nohereza ko no gusaba bene abo bantu bakiriko barasaba ubuhungiro kuja barakwirikira amakuru abiwabo kuko kuvuga ngo urafise n'ivyo bipapuro udashobora kubisigura ngo bakubaze ibiriko biraba mu gihugu ugasanga ntumviriza amakuru ntumenya karamutse ugasanga bakurikira kuri ibi vy'amarezo sosio utuntu tudafashe no kumenya yuko ari urugamba mu rundi nkabifuriza kurema no kugerageza gukurikirana ibintu byabo bashinzemo umwete iciza nko mu vyamaze gushika mu masentaro urashobora kugumuhe ubahereza ibimenyetso bishasha bamenye yuko dutegerezwa gushigikirana ariko uruhara rwanye nevyo ruba ruhara ruhambaye nta kindi nohereza ko atari no gushimira hamwe Fokode yatunganije kino kiganiro kugira ngo tumere nk'abaremesha batanga umuco tunasaba yuko abantu baguma barikanuye kugira ngo intererano yabo irindiriwe igira ico ifashije abari mu gihugu nabo turazi yuko bigoye ubukene iterabwoba ariko nta butegetsi na bumwe kw'isi ushobora gukandamiza abanyagihugu imyaka yose imyaka ukumererwa nabi abanyagihugu bamara nibo nyene bayigenera umunsi bakeneye kubihagarika birahagarara nta ibihugu vyinshi byaraciye mu ngorane hanyuma birazivamwo bifuza yuko twebwe dukira ukuvyifuza ni kimwe ukubiharanira hanyuma tukanabiharanira kugira ngo igihugu cacu gisubire kuronka iteka abarundi basubire bishire bizane bikura agasuzuguro ko kwamara banyuma hose kandi twari dufise vyinshi byoshobora gutuma abarundi babaho neza bakabana neza ni politike mbi abarundi baraba ingene bironderamwo bonyene inyishu abantu bibaza bati haragakiza kazozanana za Burayi ibi byose ni bibutsa bati mufisi wanyu mutakoreye biragoye ni nk'inkebuzo baguma baduhijya ni ivyo tubivuga uko nyene yabivuze sinza kubigarukako ahubwo ngomba ntere ndangiriza aho dukunze kuvuga tuti iyo bambaje ati mbega abategetsi b'u Burundi bo ntaco babwira ni kenshi mvuga nti sigaye nsanga umenga nta nico ngifise ngabwira kuko umengo nta mpanuro bumva ariko kino kiganiro gikoze mu gihe Perezida Ndayishimiye asigaje iminsi 10 ngo akwize imyaka 6 ari ku butegetsi ibyo turiko turavuga ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko yananiwe ibanga ryari ryamuzanye abantu baribuka Ndayishimiye akije ku butegetsi hariho icizere tikumbure yokosora ivyari vyabonetse ku ntwaro ya Nkurunziza batikumbure ko kera kiri umuroberi ari we yaja mu biganiro kumbure yoshobora kuba wohuza abarundi kumbure yoheza izi njyane yarahasanzwe zavutse kuva muri 2015 abantu baragira bati mu minsi ya mbere hariho ni ibimenyetso bimwe wamengo asa n'uwahagaritse nk'ibyo kunyuruza abantu arabikora nk'amezi 2 imbonera kure hirya no hino mu gihugu barazihagarika
iterabwoba zariko zirakora, ariko guhera nko mu kw'icenda kwa 2020 ibintu tubona bisubiye kuja ibuti. None raba turangije turiko tuja aho gushikira iyo myaka 6 dusubiramwo bimwe nyene byose vyahora bivugwa imbere yuko aza ku butegetsi. Buriya igikorwa ca mbere c'umukuru w'igihugu imbere yuko tunavuga ivy'iterambere n'ibindi, igikorwa ca mbere c'umukuru w'igihugu burya no gufatanya abanyagihugu, no gufatanya abantu biwe. Ndibuka urugendo rwa mbere yakoze muri Tanzania, haravuzwe cyane ko umukuru w'igihugu w'ico gihe yari akiri perezida Magufuli, harabavuze ko yoba yaramuhanuye amubwira ati none wewe ni mpaka wikorere imizigo y'uwapfuye, ayo madosiye y'uwapfuye ni mpaka nawe uyagenderemo canke wari ukwiye kuza kuyaheza ugafatanya abarundi kigasubira abarundi bose. Rero ubiravye nico kintu cyamunaniye cya mbere. Ndayishimiye yarananiwe gufatanya abarundi. Abantu biyamirije ikingo cya gatatu cya Nkurunziza ntabwo bari biyamirije Ndayishimiye. Mbere ku matwi twebwe dusumira, Ndayishimiye ntari kure cyane y'izindi ntwazangabo zitemera ico kiringo. Muribuka intwazangabo zandika z'abahoze muri CNDD-FDD abagenerale bandika ikete muri Munyonyo 2014 nimba ntihenze. Ndayishimiye ari mu ba mbere banditse iryo kete yiyamiriza ba Bunyoni, yiyamiriza Adolphe Nshimirimana, mbere byasa no kwanka nyene ico kiringo. Ariko Nkurunziza menya kubaganiriza, bamwe atangura kubaha ibiti, aragira ati reka nigizeyo abo mwanse namwe ntangure kubaha. Noneho Ndayishimiye bahavuye baronka umugambwe mu nyuma. Murazi ngene bivugwa ivyo yakoze kugira ngo abe ari we aronka kwitoza muri 2020, Nkurunziza atari we yashaka. Rero uwo muntu ni ugukina abarundi bimwe abakina, ariko nawe nyene siko yari mu bakunze ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Urumva ko bitumvikana ingene ikiringo yagwanije mu ruyeri n'ubwo butegetsi akaburonka ku ruyeri, ntivyumvikana ingene yagarutse atoteza abari bahagarariye ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha, akabatoteza nk'uko womengo niwe bari bariyamirije kandi atari vyo. Niho mvuze nti ibi turiko turavuga uyu munsi, ibi Terence Ntayiraje ariko aravuga, ibi vyose ni ikimenyetso c'ukunanirwa kwa Ndayishimiye, kuco abarundi bari bamwiteze ko kuco yashobora kumarira igihugu. Nta muntu n'umwe kw'isi yarangije gutwara himbazwa nuko yananiwe gufatanya biwe, igihugu cyagumye gitatana, abantu bagumye baba impunzi. Nta mukuru w'igihugu n'umwe yemerwa kubera ivyo. Abakuru b'ibihugu bemerwa kuko bashoboye gufatanya ibihugu vyabo, bakabikingira bakabirinda, bigahagarara ku mategeko n'iteka, bikabamwe intwari ibereye. Rero nico numva jewe nashaka gushimika ko uyu muntu yimirije kwitoza mu mwaka uza, ariko ibi turiko turavuga ni ikimenyetso c'ukunanirwa kw'iyi ntwaro. Nico numva jewe nashaka kurangiriza ko ce ndangiza shimira uko twama tubikora. Mwebwe bwa mbere mudufasha gutunganya kino kiganiro kikagenda neza. Nkashimira Maître Dieudonné Bashirahishize yemeye kuza mu kiganiro ca Fokode tugasangira ijambo. Si ubwa mbere aje, kandi ndizera ko atari n'irya nyuma. Intererano ziwe zamariza agaciro kanini cyane, turamukengurukiye. Turashimiye Mutama Petero Karaveri Mbonimpa, naho atari umutumire yagize uruhara rukomeye mu kiganiro, co kimwe na Leopold Sharangabo. Turashimiye kandi abantu bose bafashe ijambo bakagira ico bashikirije, zaba impanuro, zaba kubaza ibibazo. Mwese mwakoze rwose ku kamo mwaduteye, kandi tukashimira abakurikiye ikiganiro. Nama nabivuze, inguvu zo kubandanya bino biganiro zihagaze ku kuba mwemera kubikurikira, tukabona ko turiko dukora igikorwa mushigikiye. Mwese turabashimiye. Sinibagira kandi gushimira ekipe yose ya Fokode itunganya bino biganiro bigashoboka. Kuri mwese rero mwadukurikiye twari kumwe, mwakoze. Tubipfurije kandi ijoro ryiza, mugire ibihe vyiza.